Ndabahaye ikaze aho muri hose bakunzi b'umuco w'ijambo Ministries, tizera ko mumeze neza mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu cy'uyu munsi, reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icubahiro kuko urabereye gushima no gushirwa hejuru. Icubahiro cose ni icawe. Abami abakomeye bose bazofukama imbere yawe kuko ari wowe mwami w'abami. Mana, turasavye kugira ngo bane natwe muri kino kiganiro kuva gisanguye mpaka giheze, mu izina rya Yesu Kristo. Mwemu wawe Mana atwigishe, adutahuze kumenya ukuri kose. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubaha kaze, kandi nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, ndagusavye ukore sabone kugira ngo uzure abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose, ibiganiro vyiza bishingiye ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 119 ku murongo w'105. Turikiri muri buno buzima turakeneye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni itara ritumurikira ubuzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bwiza. Yesu nashimwe. Rero shimiye abantu bose mwamaze gukora sabone, namwe mwese mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu vya misi yose, abakunda gupostinga ku ma Facebook, amastati, namwe mwese bihanahana amagrupe muba murimo canke murongoye. Imana ibahe umugisha. Boneyeho no gushimira abakozi b'Imana bari mu mihingo itandukanye, mu bihugu bitandukanye, muri mwese dukunda gukorana ibiganiro. Imana ibahe umugisha. Ibiganiro vyacu turabicisha mu Kirundi, mu Congereza, ndetse rimwe na rimwe mu Giswahili. Rero umuryango uba wuguruye kuri uwo wese afise ubutumwa agomba gusangiza abantu, yaba ari ntahe, yaba ari ijambo ry'Imana canke n'inyigisho. Ico usabwa ni ukutwandikira, hama tukavugana ukuntu twokorana ikiganiro. Yesu nashimwe, hama ubutumwa bukagera kure. Twese twarahamagariwe kumenyekanisha Yesu. Dutegerezwa kumenya Imana, hama natwe tumenyekanishe Kristo. Yesu nashimwe. Ikiganiro giheruka twararabiye hamwe ukuntu hari impamvu nyinshi zituma dukenera ijambo barivuye mu kanwa k'Imana. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe impamvu dukeneye ivyanditswe. Yesu nashimwe. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ivyanditswe. Mu vy'ukuri turakeneye ivyanditswe. Reka nguhe akarorero gato. Iyo ugiye ahantu utahazi, mu vy'ukuri uba ukeneye icapa kikurongora, kikakwereka ati ugende uku, ugende uku, ugende uku. Hari ababikora neza bakandika ko ngo imetero amajana angahe ukishobona aho uzoba ugiye nk'akarorero. Rero mu vy'ukuri turakeneye ivyanditswe. Turakeneye Bibiliya. Bibiliya turayikeneye kubera iki? Kuko Bibiliya iradufasha cyane gose kumenya iyo tuba turiko turaja, uko twubaho. Yesu nashimwe. Bibiliya iradufasha mu kuturongora mu buzima bwacu bwa Rukristo. Ndabivuze neza, novuga yuko Bibiliya ari nk'icapa kiturongora iyo tuja. Kuko Bibiliya iyo tuyisomye irahindura ubuzima bwacu. Nico gitabo ca mbere kuri iyi si gisomwa n'abantu benshi. Ugisoma uri umusuma kikaguhindura, ugahinduka ukaba uyundi muntu. Uko wavuga bigahinduka, uko wambara bigahinduka, uko bana n'abantu bigahinduka, uko witwara bigahinduka kubera ubusomye iki gitabo. Si iki gitabo gusa, hamwe n'ububasha bw'Imana. Rero
impamvu dukeneye gusoma Bibiliya nuko ububasha bw'Imana by'ukuri bukorana n'iyi Bibiliya. Muri Bibiliya harimwo ububasha bw'Imana. Yesu nashimwe cyane, kuko si ibi byanditswe gusa biduhindura, oya, kuko hari ibitabo byinshi twasomye ntaco vyigeze bitumarira, ntaco vyigeze bihindura ku buzima bwacu. Hari ibitabo vyinshi gose twasomye ariko bikadusiga uko twari tumeze. Yesu nashimwe cyane. Ariko ukuntu twatangwe gusoma Bibiliya yagiye iduhindura tuba abandi bantu, iduconga, kuko Bibiliya iri ngaha kutwigisha, kuduhana no kudutoza indero nziza. Yesu nashimwe. Rero ivyanditswe turabikeneye rwose. Yesu yarabivuze neza rwose, usomye muri Yohana 5:38-39. Yesu nashimwe abwira abafarisayo yuko ivyanditswe bishingira intahe Yesu. Rero ibi vyanditswe tuba tubikeneye kugira ngo ntitugire amakenga muri iyi nzira twahisemwo yo gukurikira Kristo, yo kwizera Yesu. Ikintu kigushingira intahe kikwemeza yuko ivyo ubona canke ivyo uri kurabwirwa ari ivy'ukuri, ari ivyo kwizerwa. Niyo mpamvu ubona mu rubanza haba hariho uwagirizwa icaha n'abantu zenye n'abatanga intahe n'ivyabona. Ivyabona tuba tubikeneye kugira ngo bize bivuge vy'ukuri nimba uyu muntu vyaramubonye akora ico kintu. Hariho rero abantu bazana ibimenyetso kavuga ati ngibi ibimenyetso naramubonye ariko ariba, ariko arica, ariko arakora ayo mabi, abamwagira. Rero Bibiliya ni cyabona gishingira intahe Yesu Kristo mu buzima bwacu. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi biza bigomba kudukura mu nzira y'agakiza bikadutwara mu yindi nzira, ariko Bibiliya iciza idushingira intahe, atubwira ati oya, ntuve muri iyo nzira wari urimo, kuko iyi nzira ni y'ukuri, iyi nzira urimo ni y'ukuri. Yesu nashimwe. Iyi nzira urimwo ibandanye kuko ni y'ukuri. Igaca iduhana akarorero kenshi, ikatwereka ati raba Aburahamu yaragiye akora ibi n'ibi, kandi Imana yari kumwe nawe. Raba Nowa, raba ba runaka, abana bariya. Hama natwe tugaca dukomera, tugaca dushira amanga atagukekeranya mu mitima yacu, tugaca tubandanya iyo nzira. Kubera iki? Kubera twabonye igishingira intahe inzira tuba turimo ari ryo jambo ry'Imana, ari byo vyanditswe. Yesu nashimwe. Rero ivyanditswe birashingira intahe Kristo Yesu, ko inzira twahisemwo mu vy'ukuri ari yo kwizerwa. K'ibintu byose Kristo yakoze ari byo kwizerwa. K'ibintu byose Kristo yakoze bihindura ubuzima bwacu. K'ibintu byose Kristo yakoze tuvyizeye tukabifata tukabishira mu buzima bwacu, ko dutegerezwa guhinduka tugasa nawe. Rero uko dusoma Bibiliya niko tugenda duhinduka. Yesu nashimwe. Uko tugenda dusoma ivyanditswe niko tugenda duhinduka. Urashobora kubona umuntu yiza kaminuza, afise amadiplome menshi, afise masters n'izindi. Yesu nashimwe. Ariko ukamuha Bibiliya ati hagarara imbere y'abantu udusomera ijambo ry'Imana, bikamunanira. Yarasomye ibitabo, yarize mbese y'amashuri yose yarayamaze. Mbese nimba hari amashuri umuntu yavuga ati aya niyo yanyuma yahejeje ntukeneye kwiga. Yesu nashimwe. Ariko amashuri nigeragera. Yesu nashimwe. Ukamuha Bibiliya ati hagarara imbere y'abantu, ntashobora.
rero Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo byose. Abahinga nibo bavuga ngo Bibiliya ni somero y'ibitabo kuko si igitabo kimwe. Yesu nashimwe. Rero ivyanditswe turabikeneye gose kuko vyuzuzanya n'ijambo ry'Imana riba rivuye mu kanwa k'Imana. Yesu nashimwe. Ivyanditswe biza bishingira intahe. Niyo mpamvu kenshi wumva abantu bavuga ngo ivyanditswe iyo ubifise umuhanuzi w'ibinyoma canke umuvugishwa w'ibinyoma akaza kukuvugishwa ko ikintu kizokwereka yuko ubwo buvugishwa butavuye ku Mana, ni mu gihe uzokumva budahuye n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Kuko Bibiliya ishingira intahe Kristo. Bibiliya ntigwanya Kristo. Bibiliya ntigwanya Kristo Yesu. No, Yesu yaciye yubwira abafarisayo neza ngo ubwami ntibwo kwigwanya. Reka da, ntibishoboka. Ubwami ntibushobora kwigwanya. Haba hari ikibazo ngaho, ariko ubwami butera ubundi bwami. Yesu nashimwe. Sinzi nimba uri kuravyumva. Rero Bibiliya iza yuzuza ivy'Imana iba yavuganye nawe. Yesu nashimwe. Kumbure Imana irashobora kubwira ati genda ha ukora ibi n'ibi n'ibi, ariko mu by'ukuri ukaba ufise amakenga muri wewe, ukarondera n'umuhanuzi ngo aguhanurire, bikanka. Mbona abantu benshi ibyo bintu babikora, birirwa bagenda barondera abahanuzi ngo numva ico Imana ibwira ko canke ngo Imana ikonfirme ico narose canke ijwi numvise, bikanka. Ariko umunsi umwe afungura Bibiliya ukumva ijwi ry'Imana ikubwiye ngo soma aha hantu, ugasoma aho hantu ugaca usanga hahuye na cya kintu Imana ibikubwiye kugenda gukora. Hama ubwo nyene ugaca wumva ugize n'amahoro menshi mu mutima, umunezero mwinshi, ugaca uvuga ati tayari aho Imana ivuganye nanje, kandi mu by'ukuri Imana ibivuganye nawe. Hama ugaca ugenda gukora cya kintu kigaca kigenda neza. Yesu nashimwe cyane. Rero ivyanditswe biruzuzanya. Rero mu by'ukuri nimba ugomba gukoreshwa n'Imana, soma ijambo ry'Imana, soma Bibiliya cyane gose, kuko n'umusoda ari umusoda. Kugira abo umusoda abanza gucishwa mu myimenyerezo, bakamwigisha. Ntushobora kugenda ku rugamba utazi kurwana. Ariko turabona abantu benshi bagenda ku rugamba badafise ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu kenshi bakunda kuneshwa, kuko umusoda agiye ku rugamba afise inkoho atazi kuyikoresha ntatandukaniye n'umuntu atayifise, kuko arayifise ntazi kuyikoresha, umwansi azomufata. Yesu nashimwe. Ariko ufise inkoho ukaba uri no ku rugamba uzi no kuyikoresha, ndakubwiza ukuri umwasi muragwana kandi ukamunesha. Yesu nashimwe. Biterwa n'ubumenyi wewe ubufise. Yesu nashimwe. Rero Bibiliya ni ikigwanisho twebwe. Yesu nashimwe. Reka mvuge basi nk'inkoho. Ni ikigwanisho twebwe dukoresha mu kugwana, pana mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'impwemu. Tunyaragase muri Matayo turabibona Yesu kuntu yatanze akarorero ariko arageragezwa na Satani. Satani yagerageje Yesu, ntiwicare wumve wewe uri umwana w'umuntu kadashobora kukugerageza. Oya, mu by'ukuri ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ugifata ingingo yo gukurikira Kristo Yesu, umenye yuko waciye ubumwasi na Satani. Kuva icyo gihe Satani yaciye atangura kukugwanya. Rero nka kumwe navuze ngo ubwami ntibushobora kwigwanya, niyo mpamvu kenshi ubona abanyabyaha bifitiye amahoro.
mengo nta bibi bibagerako, mengo bizinesi zabo ziratera imbere, mengo bifitiye ubuzima bwiza ku buryo nawe yumvira ati none bimeze gute? Satani ntashobora gutera abantu bari mu bwami bwiwe. Shetani ntashobora gutera abantu bari mu bwami bwiwe, ntibishoboka. Kubera iki? Niyo abadayimoni bibeshe bakavuga ati reka dutere uyu muntu, Satani abwira ati no, ujya ntimumukore ko uyu ni umwana wanje, ahubwo nimugende mutere ba bantu bangwanya aba n'aba. Yesu nashimwe. Rero ukizera Yesu Kristo, ukiri mu ruhande rw'Imana, umenye yuko Satani ari umwansi wawe. Ariko n'ubundi ndaguhumurize uti humura, kuko Kristo yaranesheje. Yesu nashimwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana rirakwereka yuko udakwiye kugira ubwoba. Iyo usomye ivyanditswe, iyo usomye Bibiliya neza, iraguha igicapo ukabona yuko ufise ububasha wewe, kuko Kristo ari muri wewe, kuko Kristo ari kumwe nawe, kuko Kristo ari wakugwanira, kuko Kristo ari we ari mu ruhande rwawe, udashobora gutinya. Kuko ijambo rije rivuga ngo uri muri jewe aruta uri mu bisi. Yesu nashimwe. Rero udasoma ijambo ry'Imana ntushobora kumenya ibi. Rero iyo ugize mu kibazo bica bikugora ukuntu urwanisha inkoho yawe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turabe muri Matayo ibice 4. Yesu nashimwe. Yesu yari amaze gutwagwa mu bugaragwa kugeragezwa na Satani. Hama aramubwira amajambo menshi Satani, uhereye ku murongo wa mbere. Umurongo w'indwi niho tugiye gusoma. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yishura Satani. Yesu aramwishyura ati vyongeye handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umurongo w'8, umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Umurongo w'9 ati ivyo vyose ndabiguha iyo wamfukamira ukansenga. Yesu acaramwishyura ku murongo w'10. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditse ngo vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyene. Umurongo w'11 maze umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Yesu nashimwe. Rero turabona yuko ivyanditswe, iyo twasomye Bibiliya neza tukabika mu mutima wacu ivyanditswe, turabona mu gihe cy'igeragezwa nivyo dukoresha mu kugira ngo tugwanye wa mwansi. Yesu nashimwe. Nitugenda muri gym kugira ngo tuze tugwane n'abadayimoni. Gym twebwe tugendamo niyo mu buryo bw'impwemu dusoma Bibiliya. Yesu nashimwe. Kugira ngo umwansi ateye aje kudutera, Bibiliya niyo nkoho y'iwacu. Hari abandi mbona bafata Bibiliya bayikubita umuntu, bayitera umuntu, bijya n'amakosa kabisa. Uti kubera iki kuyikubita umuntu? No gusoma biratandukanye, cyane no kuvuga ijambo uba warasomye riri mu mutima wawe, ni ibintu bibiri bitandukanye. Niyo mpamvu kenshi navuze yuko hari abantu baba bari ku rugamba ugasanga bakoresha nabi gose imbunda canke inkoho yawe. Rero kwisegura Bibiliya ntibivuze yuko abadayimoni badashobora kugutera. Baragutera ahubwo bakagukubita gose, kuko ntawe utandukaniye n'umusoda atazi gukoresha inkoho. Yesu nashimwe. Hari abantu benshi mbona bafise Bibiliya ayitunga umuntu ayimukubita, ariko abadayimoni ntibagende. Ijambo riza kugira ububasha mu gihe mu by'ukuri byavuye muri Bibiliya, kuko tugiye kuraba Bibiliya mu buryo buboneka
mu buryo bw'umubiri. Mu by'ukuri Bibiliya ni igitabo nk'ikindi. Bibiliya ifise impapuro n'igifuniko vyakozwe mu biti nk'uko izindi mpapuro n'ibindi bitabo byose bikorwa. Ariko itandukaniro rihari ni irihe? Nuko imaze kugenda ku buryo bw'impwemu itakiba iri Bibiliya, ntikiba ari iyi Bibiliya tuba tubona, riba ari irindi jambo. Yesu nashimwe. Rero twebwe niyo mpamvu dukwiye kuribika mu mutima. Yesu nashimwe, kuko umuntu w'iwacu w'imbere nijyajya nivyo byo kujya vyiwe. Rero iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana naho bitandukanye n'uya muntu aba ariko aragenda muri gym canke bajya abantu bimenyereza ibintu vyo kurwana. Yesu nashimwe. Iri jambo riraduhindura twebwe, nkuko nabivuze, urugamba rwacu si urw'umubiri, no, urugamba rwacu nubwo mu buryo bw'impwemu. Kandi mu by'ukuri nkuko tubisanga muri Galatiya 6, abo tugwana si ab'inyama n'amaraso, wapi. Kandi abo b'inyama n'amaraso ntushobora kubatera ingumu ngo bikunde, ariko tubaneshesha ijambo nkuko Yesu ngaha yabikoze. Handitswe uku, handitswe uku, handitswe uku, handitswe ngo. Yesu nashimwe, hama Satani akagenda. Rero twebwe iyo turiko turavuga iryo jambo si twe tugwana, oya. Urabona isomye ngaha, abamarayika baciye baza baramukorera. Yesu ntiyateranye ingumu, ntiyateranye imigere, oya. Abamarayika baraje baramukorera. Twebwe iyo turiko turagwana na Satani dukoresha ijambo. Yesu nashimwe. Twe dukoresha ijambo gusa, bibera mu buryo bw'impwemu ntavyo tuzi. Ariko ndazi neza ntakekeranya, marayika bajejwe intambara canke ingwano nibo baza bakatugwanirira mu gihe tuba turiko turagwana dukoresha iryo jambo. Yesu nashimwe. Mu gihe uriko urakoresha ijambo, Yesu nashimwe cyane, igihe uriko urakoresha ijambo urwanya Satani, abamarayika baraza mu buryo bw'impwemu bakagukorera, hama ukabona urugamba ruraheze utazi ukuntu rwabaye. Ni ibintu bibera mu buryo bw'impwemu. Dasaba Imana mu izina rya Yesu Kristo ngo igufungura amaso uzubona umunsi umwe ukuntu biba bimeze uri kurasenga. Yesu nashimwe. Uzubaze Gihazi, yarafunguwe amaso abona ingabo zimukikije, aravuga to nanje ndakomeye, sinarinda bizi ko yabimeze uku. Rero iyo uri kurasenga haba hari ingabo nyinshi zigukikije, ziba ziriko zirakugwanira urwo rugamba. Rero niyo mpamvu ukwiye gusenga musengera mu ijambo. Iyo usenze usengera mu ijambo, ni nkaho uri kuratera kashe, sinyatire, usinya. Yesu nashimwe. Rero hari impamvu nyinshi rwose, hari impamvu nyinshi cyane dukeneye gusoma Bibiliya. Bibiliya turayikeneye kuyisoma, turakeneye gusoma Bibiliya cyane rwose, kuko Bibiliya itwereka ibintu byinshi tutigeze tumenya, tutigeze tubwirwa, tutigeze mbese tubwirwa n'umuntu n'umwe no ku ishuri batigeze batwigisha. Yesu nashimwe. Bibiliya iratuma umenya amakuru menshi rwose y'ibihugu byinshi, uko abami bagiye barakurakuranwa. Yesu nashimwe. Uramenya abami benshi bubaha Imana n'abatubaha Imana. Ariko uyu munsi umuntu arashobora kubaza abami mbese bakikuje igihugu cawe urimwo, ubamwo canke wavukiyemwo, bagikikuje, uwo kubaza nka 2 canke 3 ushobora kutabamenya. Ariko muri Bibiliya uwo kubaza ngo bami bo muri Isirayeli uzibosanga uzi na benshi cyane gose. Nuko kubaza mbese abami bo mu gihugu ciwawe nka 5 usanga utanabazi, uzi wavuyeho mu myaka nk'ingahe iheze umaze guca ubwenge. Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe cyane. Ariko iyo uri kurasoma Bibiliya iguha amakuru menshi rwose, kuko Bibiliya iragizwe n'inkuru nyinshi cyane. Bibiliya iragizwe n'abantu, ukuntu Imana yabakoresha mu guca imanza z'abantu. Bibiliya igizwe n'ibintu byinshi cyane rwose. Rero Bibiliya irahari kugira ngo itwigishe, iduhindure, duhinduke tube uyundi muntu mushasha. Hari agafoto keza umuntu yacafye ukuntu abantu bariko baragenda, Bibiliya bayubatse nka za nzu z'ihema, abantu baza binjiramwo bagasohoka, ukabona ukuntu binjiyemo bameze hari abantu b'ababandi, b'abarumogi, bambaye nabi, basa nabi, ariko basohoka ugasanga basohotse basa neza, barahindutse. Yesu nashimwe, bafise ubundi bwiza. Burya Bibiliya wemeye kuyisoma, ukemerera umutima wawe, ukemera mwemu ko kwigisha akagutahuza, winjira muri mwe ikagucura, ikaguhindura ukaba ikindi cyari mu gishasha. Abantu bakavuga ati mu by'ukuri uyu muntu yarahindutse, yarakijijwe. Yesu nashimwe. Rero iyo uriko urasoma ijambo ry'Imana usanga riryoshe rwose ku bantu barikunda. Yesu nashimwe. Ni mureke kuza muraririmba indirimbo ngo je ndakunda ijambo, sinzi niba naririmbye. Urakunda ijambo ariko utanayisoma, ariko ugasanga uriko uraririmba izo ndirimbo. Izo kuziririmba si bibi, ariko ntaco bigufasha kuyiririmba ata jambo usoma. Yesu nashimwe. Urashobora kuba uyizi yose kuva itanguye mpaka ihere, ariko utazi ni 30 cyangwa 40 wafashe ku mutwe yo muri Bibiliya. Birababaje. Yesu nashimwe. Ese ubu nyene uho kubaza ati ni 40 ingahe uzi ku mutwe yimbwire, ubona wotsanga ingahe? Yesu nashimwe. Nimba yifise by'ukuri yandike muri commentaire utabeshe. Yandike utabeshe. Yesu nashimwe. Rero turakeneye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo dusomye ivyanditswe, aho tuba dufise ubwoba riduha amahoro, iyo tuba dufise ivyizigiro riduha ivyizigiro. Yesu nashimwe. Aho dufise ubwoba tugira ugushira amanga. Niyo mpamvu dukeneye gusoma Bibiliya. Yesu nashimwe. Sinagiye ndavuga ngo ni pwe ya mbere, nabandanirije ko mvuga, nawe ndibaza yuko uriko uratahura ivyo ndiko ndavuga. Yesu nashimwe. Rero iyo udafise amahoro usoma ijambo ry'Imana uraronka amahoro. Amahoro tuba tuvuga si ya mahoro amwe by'ukuri ava mu bantu. Isi irafise ukuntu itangasha amahoro. Isi iratanga amahoro, ariko ayo mahoro nubwo uyaronka avuye muri iyi si, umwanya n'umwanya arasubira akagenda, kandi ugasubira muri wa mubabaro. Raba nk'umuntu yinywera urumogi, aba yumva yarunyoye ko ari wo munezero wiwe, ko ari yo mahoro yiwe. Umuntu yaborewe aba yumva ko ari mu buzima yashitse mengo nko mu ijuru yiwe. Umuntu yibera muri vya vyaha uba wumva kabisa kugira umutwe wawe utuze utegerezwa kunywa ayo madroge n'ibindi. Imana idufashe cyane. Ariko amahoro Kristo asanga si amahoro ahera, oya, ni amahoro atandukanye n'ay'ab'isi. Umuntu murashobora kugira nikosa kubabazanya, ngo basi ngo dutunganye, ngo je ngo shaka kubana amahoro na mukanya mukabana ayo mahoro nk'uko yabivuze, ugasabana imbabazi, ariko mu nyuma wamukorera nabi, umva ngo urasubiriye na vya bindi. Ariko Kristo yaguhaye amahoro, akuha umusesekara. Si wewe wenyine yaronka, ahubwo n'abandi barayajyako muri famiye yawe. Uti gute? Nimba vy'ukuri warubuza amahoro ku buryo n'umuryango hangayika, iyo Kristo amaze gushira
gushinga imizi mu buzima bw'iwawe, bose barabibona yuko wabaye uyundi muntu mushasha. Yesu nashimwe. Hari umupapa nzi ava mu gihugu cya Argentine, wewe ukuntu atasha abana biruka adashaka kumubona. Kubera iki? Kubera ukuntu yabakubita bakankamira iki, urumva nta mahoro yari afise bitewe n'ubuzima bwiwe n'ivyo yari arimo. Ariko umunsi yahindutse wewe ubwiwe yararose amahoro, n'umuryango wiwe uraronka amahoro. Urukundo rwaciye ruba rwishi. Rero amahoro Kristo atanga ntabashingiye ku kintu na kimwe, ahubwo araza agakura ibintu byose mu buzima bw'iwawe vyakuza amahoro, akakubwira ati mwana wanje ntutinye, ndi kumwe nawe, hama ukaronka amahoro. Nimba wararuhangayitse uvuga ati ubutunzi bwanje gute, ibintu natumye hanze bigiye kugira gute, biragwa, biratwagwa n'amazi, imodoka zanje ziraza kugwa zizanye ibintu, mbese ugahangayika rwose. Ariko uri muri Kristo Yesu uvuga ati mu maboko yawe Mana niho nshize ubutunzi bwanje, niho nshize imodoka zanje, niho nshize ibidandarazo vyanje natumye. Hama ukaryama ukiraramira, kuko uzi neza umwami wabihaye aza kubishikana amahoro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Rero mu by'ukuri turakeneye gusoma ijambo ry'Imana. Turakeneye gusoma ijambo ry'Imana cyane gose. Turakeneye Bibiliya mu buzima bwacu, kuko uri kuraja ahantu utazi udafise ikintu kikurongora urazimira. Rero kuvuga ngo urizera Kristo nk'umwami n'umukiza ntusome Bibiliya, hari ikintu buza mu buzima bw'iwawe. Hari ibintu byose bishobora kukuzimiza. Kubera iki? Kuko marayika w'umwiza arashobora kwihindura w'umuco kugira ngo azimize benshi nimba bishoboka. Rero marayika w'umwiza arashobora kuhindura w'umuco akaza akakuzimiza, akakwereka ati oya iki kintu ni cyiza, kubera wabonye mengo ni marayika w'umuco, kavuga ati uyu ni marayika w'Imana. Ariko niyo mpamvu ijambo ry'Imana duca dusanga riri muri Yohana 4. Yohana wa mbere ibice 4 havuga ati bakundwa nimwizere impwemu zose ariko muzipime. Yesu nashimwe. Rero ivyanditse bice bitubera umunzani dupimira ko ibintu byose, impwemu zose, ibikorwa byose tuba tubonye mu nzira zacu. Hama tumaze kubona umuco tugaca dukomeza iyo nzira. Yesu nashimwe. Rero ntushobora gupima ibikorwa ubuhuye nabwo, ubwo buvugishwa urose ibintu umuntu ari karakora. Ntukangwe n'ivyo bitangaza ubonye ari karakora, ariko bitwara ubishire ku munzani. Nimba ubonye ko bifise ibiro bikwiye uvuge ati kabisi bibi bivuye ku Mana, ariko ibi ntibivuye ku Mana, kuko Satani nawe arafise abantu ari karakoresha. Sabo bavugishwa bonyene oya, sabo abapastor bonyene uvuga oya, sabo bishop bonyene ubona oya, sabo bonyene ni benshi. Kujuzi abakora mu rushengero n'abakirisu bari mu rusengero kujya nyene Satani aragira kopi na wene kujya nyene akabazana akabakoresha. Aho abana b'Imana baba bateranye nawe agaterana nabo. Yesu nashimwe. Narigeze kuvuga ukuntu nari mu Rwanda ariko ndavuga ubutumwa Dimanche, habahaje umudayimoni yambaye umubiri w'umukobwa ku ntego mutego. Yesu nashimwe. Murazi kwa kuntu gihaguruka bageza gusengera, ugihaguruka ugifata mikro uhagaze imbere y'abantu ariko rivuga. Ndambona umukobwa yicaye yambaye imini imbere yanje, mbona amaguru arayuguruye nkuko. Nanje ubwo nyene sinamenye n'ukuntu amaso yanje yatwawe kuraba ku rundi ruhande. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cantangura. Urabona kwa kuntu burya ni wabona umukozi w'Imana ari muri eglise ariko aravuga ubutumwa, ukabona ariko aragenda
agenda avuga ubutumwa agenda impande zitandukanye, bize bigutangaza canke ntuze wibaza ibibazo vyinshi. Burya hajya haba hari impamvu. Burya niko natanguye kuvuga ubutumwa. Mu minota mikenye gusa nasenyeye umutima wanjye ndavuga nti Mana, uyu muntu sinshaka kumubona ngaha abaragiye. Haheze akanya mbona arafashe ivyiwe vyose arasohotse. Yesu nashimwe. Rero icyo shatse kuvuga mu vy'ukuri, aho abana b'Imana baba bakoranye na Satani niho aba akoranye. Rero ivyo ntushobora kubitahura udasoma n'ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya nayone irabishingira intahe ko bitaje uyu munsi, vyamye biriho kuva kera. Bibiliya itwigisha ibintu vyinshi vyo tubona vyose, nitwibaza ngo ni ibintu bishasha. Oya, ivyo bintu vyose bwumva ngo vy'abatinganyi, vy'abakina abandi, si ibintu vyadutse uyu munsi. Mu gihe ca mbere vyari bihari. Yesu nashimwe. Kuburyo Imana yafashe ingingo yo kubomora, yo kwica abantu benshi muri Sodoma na Gomora. Nimba usoma Itanguriro, ivyo ndazi kumaze kubisoma. Rero ibi vyose iyo usoma Bibiliya irabikwereka, ikakwereka ati ibi bintu si bishasha. Yesu nashimwe. Ibi bintu turimwo mu vy'ukuri turi mu gihe ca nyuma cyane. Ego no mu gihe cya Sodoma urabona ko bari ibi bintu vyari ko biraza ari vyinshi vy'ukuri, ntama turabona ingaruka zabaye ko kwari ukurimbuka. Imana idufashe cyane. Rero iyo dusoma Bibiliya hari ibintu vyinshi cyane gose tuba tubona, kuko Bibiliya ibishingira intahe Kristo ivyo yakoze kandi n'ibizoza. Yego nibizoza, kuko Yesu yarabivuze neza ngo mu gihe ca nyuma ihanga rizotera ihanga, murabibona. Ingwara z'ivyaduka murabibona, inzara murabibona, ibintu vyinshi tubibona buri munsi. Yesu nashimwe cyane. Yesu yarabivuze vyinshi, yarabivuze cyane gose, kandi uyu munsi turabibona biriko biraba. Ariko Imana ikaguma iduha ya mahoro. Kubera iki? Kuko turi muri Kristo, ariko ntiturabisi. Rero umuntu arashobora kukubona uri ngaha muri iyi si ugenda, ariko mu vy'ukuri wewe nturuwisi. Oya, kuko isi ni gukunda, yiza kubigukunda, kubikunze cayo, ariko kubera wewe utari uwisi, niyo mpamvu isi itakukunda. Yesu nashimwe. Ivyo vyose ntushobora kubitahura udasoma ijambo ry'Imana. Ntushobora kubimenya udasoma ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Bibiliya yuzuye amasezerano menshi yabasogokuruza natwe ubwacu. Ayo masezerano ntushobora kuyamenya udasoma ivyanditswe. Rero hari impamvu nyinshi cyane zituma dukenera gusoma ijambo ry'Imana. Hari impamvu nyinshi gose zituma dukenera gusoma ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Urugamba tugwana sugw'inyama n'amaraso, ariko kunesha kw'iwacu kubonekera hehe? Mu maraso. Ivyo ntushobora kubitahura udasoma ijambo. Ubitahura ryari, ubimenya ryari igihe wasomye ijambo ry'Imana ukabona igikorwa Kristo yakoze ku musaraba, akavuga ati vyose birarangiye. Yaramenya amaraso arapfa, ati vyose birarangiye kabisa, twebwe tuba turanesheje. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ubona abantu kenshi tuvuga ati amaraso ya Kristo, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu yuzuye ububasha n'ubushobozi. Amaraso ya Yesu yuzuye ububasha, arahindura. Amaraso ya Yesu areza. Amaraso ya Yesu areza ivyaha nubwo vyoba bitukura tukutuku. Amaraso ya Yesu arakiza ingwara zose zananiranye gukira. Yesu arasohoza. Amaraso ya Yesu mbese arahindura ibintu vyose vyase guhinduka. Amaraso ya Yesu atanga ubuzima.
Yesu nashimwe cyane. Turashobora kuvuga impamvu nyinshi cyane mu by'ukuri dukeneye gusoma ijambo ry'Imana, ariko ntitwona ziheza. Yesu nashimwe kuko hari impamvu nyinshi rwose. Nagira ngo ngusabe, iyo usenga usengere mu ijambo ry'Imana. Nimba ugiye gusengera umuntu arwaye, saba Imana ikurongore mu ijambo rimwe. Ijambo, usengere muri iryo jambo. Yesu nashimwe. Ibintu byose ukora ubikorere mu ijambo, kuko Bibiliya yuzuye ibintu byinshi. Ibintu byose ukeneye biri muri Bibiliya. Yesu nashimwe. Ibintu byose ukeneye biri muri Bibiliya. Ukeneye ubwenge, senga usabe Imana iraguha ubwenge. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Yakobo yarabivuze neza, udafise ubwenge nawe usabe. Ibyo byose biri muri Bibiliya. Yesu nashimwe. Hari ibintu byinshi, hari amasezerano menshi. Ntushobora kumenya amasezerano Imana yagusezeraniye udasoma ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Hari ibintu byinshi, hari impamvu nyinshi dukeneye ijambo ry'Imana. Reka dusozereze ngaha. Kumbure nawe urafise byinshi wokongera ko. Ndaguhimiriza gusangiza abandi ino link. Mana, mu izina rya Yesu tuguha icubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga kugira ngo bandanye kutwigisha no kudutahuza, kuko hari impamvu nyinshi dusoma ijambo ry'Imana. Hari impamvu nyinshi bikeneye gusoma iri jambo. Hari impamvu nyinshi zituma tunarikenera buri munsi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo muhemu wawe bandanye kudutahuza no kutwigisha iyo dusoma Bibiliya. Mwami, iyo dufunguye Bibiliya, muhemu watwigisha ko nta cyanditswe na kimwe ari cyo gutabwa ngaha muri Bibiliya, ahubwo rimwe na rimwe nuko tuba tutabitahura, ugasanga buri munsi tugomba gusoma gusa ya majambo aduhumuriza, atunezera. Ariko kuva mu itanguriro kugera mu vyahishuriwe, Mwami Imana, ivyanditswe biba bivuga wowe gusa. Urakoze, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.